Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana dusabikanye uyu munsi riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani. Turazirikana ku kigabane cyaho cya 13 duhereye ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 10. Hanyuma intumbero yo kuzirikana iri jambo ry'Imana, audio canke video izokurikira niyo ntumbero nyamukuru nzoba ndiko ndashaka kugira tuzosobanukirwe ikimenyetso 666. Ubwo rero numva kubyinjiramo neza nuko twohera kuri 13. Mwarahezagiwe n'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma kongere turizirikane. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo igisato giha ububasha igikoko kivuye mu kiyaga. Hanyuma mbona igikoko ciburutse kiva mu kiyaga gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yaco hariko ingori 10, ku mitwe yaco naho hariko amazina atyoza Imana. Ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amaguru yaco yari ameze nk'ay'indubu, ikinywa caco naco kikamera nk'icintambwe. Nyagisato cari cagihaye ubukomezi bwaco, intebe yaco n'ububasha bwinshi. Muri nyamitwe yaco umwe wari umeze nk'uwakomeretse uhakwa gupfa, mugabo ico gikomere c'injanyi carakize, maze isi yose iratamarirwa ikurikira ico gikoko. Bikubita rero imbere ya ca gisato bagisenga, kuko cari cahaye ububasha ca gikoko. Bikubita kandi imbere ya ca gikoko bagisenga bati, ninde angana ninde angana na ca gikoko, kandi ninde yoshobora kukigwanya? Kiraheza gihabwa umunwa uvuga ibihambaye n'ibityoza Imana, gihabwa kandi ububasha bwo gukora igihe c'amezi 42. Niho rero cateranura umunwa waco ngo gityoze Imana, gityoze izina ryayo, ihema ryayo n'ababa mw'ijuru. Bisubiye kandi gihabwa kugwanya aberanda no kubatsinda, gihabwa kandi kuganza imiryango yose, ibihugu byose, abantu b'indimi zose n'amakungu yose. Kizosengwa rero n'ababa ku isi bose badafise amazina yabo yanditswe kuva isi ikiremwa mu gitabo c'ubuzima c'umwagazi wishwe. Uwufise amatwi niyumve. Uwagenewe imvuto azotwagwa mu mvuto. Uwagenewe kwicwa n'inkota yicwe n'inkota. Ico nico gihe hazokwiserura ukugumya umutima n'ukwemera kw'aberanda. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana rero, iri jambo ry'Imana rirakomeye cyane, kandi nuba ari wese akwiye kwisomera cyane cyane igitabo cy'ibyahishuriwe Yohani kugira atahure. Tugiye
buke hariho amajambo nza kuza ndibandako kugira tuyasobanukirwe ko neza n'ayandi ntibigwa ndibandako cyane. Rero ijambo ry'umutwe riravuga ngo igisato giha ububasha igikoko kivuye mu kiyaga. Ngo igisato giha ububasha igikoko kivuye mu kiyaga. Akarongo ka mbere karavuga ngo hanyuma mbona igikoko ciburutse kiva mu kiyaga gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Rero ngo Yohani yabonye igikoko kivuye mu kiyaga cyuburutse. Rero bana b'Imana nitwumve ko ari kiyaga nyene kiyaga kizava mu rukoko nyene ngo gwiburuke ruduge gutyo. Oya, hugo Imana irakwereka ibintu ikakugereraniriza ukuntu ibintu biba bimeze. Byumvikane ko Imana yamweretse igikoko gishobora kubaduka ku isi cyangwa umuntu ashobora kubaduka mu isi afise ibintu by'ubukomezi cyangwa ibintu by'inguvu, ibintu nk'ivyo. Ariko tuzobitegera neza ku video izokurikira kuko hasa dushaka kuraba ahisi igeze n'ingene ibintu biriko biragenda. Turabandanya ku mahembe yaco hariko ingori 10, ku mitwe yaco naho hariko amazina atyoza Imana. Ngo ku mahembe yacu hariko ingori 10, hariko amazina atyoze. Reka subiremo, ku mahembe yacu hariko ingori 10, ku mahembe hariko ingori 10, ku mitwe yacu naho hariko amazina atyoza Imana. Aha rero reka tubavuge ko ayandi madini acazana papa, ariko mu by'ukuri usibye kuba ari ugutyozanya canke kurondeza inyungu, ntabwo niwaja mugasoma neza ugategera, ntabwo ibi bivuga papa. Mugabo gusa birabivuga ntabwo bivuga papa gusa. Wewe ukoresheje ubwenge no gusoma Bibiliya ushobora kuraba biba mu isi, hanyuma ukaba wotora neza icyo bivuga, ariko ntabwo ari papa. Turabandanya. Kabiri, ico gikoko nabonye casa n'ingwe. Ngo ico gikoko yabonye casa n'ingwe, urakomeza ubikurikirane, harahuza kumva neza ko uwo papa ayandi madini yitwaza ataho bihurira. Ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amaguru yaco yari yameze nk'ay'indubu. Ngo amaguru yacu yari ameze nk'ay'indubu, ariko ntabana bandanya cyane. Bana b'Imana, oni ubu irafise igishusho gishasha gikubiyemo amabara menshi. Harimo ibyo by'indubu, harimo amajanja ukuntu gishasha. Rero byage ugiye urakurikirana ku manyuzi, wumva kiya gishusho cyasiguwe ku ibintu byinshi. Naho kwibaza ukibaza ati oni wacu uteranya n'ibi bintu by'intambara biriko biraba, ukabona ko uko biri kose ushobora gutora ikintu kihishe inyuma y'ibintu biriko biraba ngaha mu isi. Imana idutabare cyane. Ikinwa caco naco kikamera nk'icintambwe. Ngo ikinwa caco kikamera nk'ikintambwe. Bana b'Imana, muzaza murakurikirana kiya kikoko gishasha, kiya kintu kuri oni cyahora baragikuwi. Ubu rero basha abantu babona kure bazi ubwenge cyane nyene babona kure. Je hariho n'umuzungu yaje aranganirira ngo Everine, ngo isingo ibintu ngo bimeze nabi. Kubera iki? Bihereye uko mu minsi yeze twariko naramusiguriye
niko ndamubwira ingene nguma ndota ibintu by'intambara, nti je nguma sengera iwacu, ati nguma ndota ibintu by'intambara, ati kandi nkabona nanje bariko barandasa bandashe, muga nkabona ndiko ndikwega, ndiko ndahunga. Mbese ti Jesse ni wewe acarambira ngo mbebe ngo uramaze kubona ngo ibintu ngo bya China ngo na Australia. Hanyuma rero niwe yatumye canza nakurikirana ibijanye na Australia na China na kiya gihugu kitwa Taiwan. Bana b'Imana morabwira abantu ati nitukishime ngo twijajare ngo twarashitse ngo mu mapratizo ya. Rero uri kuraraba ibintu biriko biraba mu isi, ugacuraba ugaca wiga no kuri ibyo bya ONU, ugacuraba ukuntu na ONU inaniwe no guhagarika ibya Ukraine n'Uburusiya, ugacuraba ibintu biriko biraba, nawe ubwawe urashobora kuvuga uti nyamara ibiri mu isi ni ibintu bigoye cyane. Kandi waraba abonyene bishira hejuru canke bigaruriye isi, ushobora kubona neza ko ibyo barimo ari ibintu byo gupinga Imana, kandi Imana batazoyishobora. Imana idutabare cyane. Turabandanya. Intebe ngira nasimbye, ikinwa cyaco naco kikamera nk'icintambwe nahavuze, nyagisate cyari gihaye ubukomezi bwaco, igisato ngo cyagihaye ubukomezi bwaco, urumva nk'inguvu z'ikindi kintu runaka cyari kihari, kigaha inguvu zacyo ikindi kintu gishasha kije. Intebe yaco n'ububasha bwishi, ngo kigiha intebe yaco n'ububasha bwishi. None muraza abantu batamarirwa kijya gishusho cyangwa icyo gishusho kiri kuri ONU, abahinga bagiye basesanura ibintu, batanguye kubivuga hakiri kare ko biboneka ko ari ikintu kiri inyuma kihishe, kuko n'icyo gikoko nguri kurakira ubona ko atanimba bazigifise uko cyakozwe. Imana idutabare cyane. Cuja mu byahishuriwe Yohani usome Bibiliya utahure. Intebe yaco n'ububasha bwishi, n'ububasha bwishi. Papa ntahuriye n'ibi bintu. Papa n'umukuru wa Gatolika gusa, ntabwo ari mukuru kwanza biraza kwisobanura. Gatatu ku karongo ka gatatu baravuga ngo muri nyamitwe yaco umwe wari umeze nk'uwakomeretse uhakwa gupfa. Ngo muri ya mitwe yaco umwe ngo wari umeze nk'uwakomeretse nk'uhakwa gupfa, uhakwa gupfa. Mugabo ico gikomere c'injanyi cyarakize. Ngo mugabo icyo gikomere c'injanyi cyarakize, nticyapfuye, baracyunze nticyapfa, ku buryo ari busanga ariko haraba nk'intambara canke ibintu bariko barashaka gutana mu mitwe canke bahenda tubireka tubihendahende tubigire uku canke noneho cinagaruka ukaraba nibi bigwaragwara, mbega uri kurarabaho corona yanigejeje ibintu, ntiwabona ko ari gikomere kigiye kubikinjanye. Mugabo ntibyabaye biki, icyo gikomere cya corona nikibaye kikitujanye, kiriko kiragaruka kiriko kirahi inguvu ikindi kintu, ari ibi byizi inguvu z'ibihugu biriko birahanganisha ingwani. Imana idutabare cyane. Bana b'Imana, ese duce ubwenge. Putine afise igigwanisho kitwa Satani ya kabiri. Hariho Satani ya mbere, ariyo Satani irikira yogoza isi. None icyo kigwanisho kitwa Satani ya kabiri wenyene akanabyigamba, kandi ubuhanuzi canke se abagiye babonekegwa ngo ubuhanuzi bwemera nuko busohowe. Bikira Mariya yaravuze ko Imana izokoresha Uburusiya kugira ico by'ibihugu byishize hejuru. Si ukuvuga ko
Uburusiya yuko Imana yo bisigikiye Uburusiya cyangwa isigikiye Putin oya, ariko mwumve ko na Yuda yarakoze ikibi cyo kwicisha Yezu kugira ibyavuzwe kuri Yezu bisohore. Tuze rero turategera ibiri muri Bibiliya. Turabandanya. Maze isi yose iratamarirwa ikurikira ca gisato. Ngo maze isi yose iratamarirwa ikurikira ca gisato. Isi yose iratamarirwa ikurikira ca gisato. Imana idutabare cyane. Bikubita rero imbere ya ca gisato bagisenga. Ngo bikubita rero imbere ya ca gisato bagisenga. Isi yose bana b'Imana, aho tugaruka tukiyumvira ko abanyamadini bazana papa. Mbega papa isi yose iramwikubita imbere ikamusenga? No, kandi n'abagatolika ntabwo basenga papa. Abanyamadini baca bavuga ngo abagatolika ngo basenga Bikira Mariya, ngo abagatolika ngo basenga papa, ngo kwanza papa wenyene bakamwita igikoko ukuntu, ngo abanyagatolika basenga ibishushanyo. Oya, ntabwo ariko bimeze. Isi yose ngo yikubita imbere ya cya gisato. None abantu mu isi yose urebye ingene abantu benshi bariko bariruka n'iby'isi bakurikira Satani ku mugaragaro, bamenya neza ati ngiye mu busambanyi kudasinga, azi neza ko ibyo bintu Imana itabyemera. Ayirutse mu butinganyi, yirutse kugira imibano, kubana n'ibikoko bimwe naho ze ndababwira. Ego bana b'Imana, ntimubona ko burya isi igeze kure? Dutahure Bibiliya kandi dusabe Mutima Mweranda arushirizeho kudutahuza. Byinshi tuzobisobanukirwa neza no ku video ya kabiri. Turabandanya. Kuko cyari cyahaye ububasha cya gikoko bikubita kandi imbere ya cya gikoko bagisenga bati. Ngo bikubita imbere ya cya gikoko bagisenga bati, ninde angana na cya gikoko kandi ninde yoshobora kukigwanya? Bana b'Imana, hariho abantu bikubita imbere ya papa bakavuga ngo ntawongana nawe. Mugaba abantu benshi isi yose irakubita ibipfukamira imbere ya Oni, yumva ko amahoro azova muri Oni, kandi Oni ishigikiye ati abantu nibyo bagira ibyo bashaka nta ngorane, kuko Oni ntiyari nakwiye kuvuga ngo gushigikira ngo abantu nibaba batinganyi, nibabe abalesbienne, nibabe abahomosexueli, nibabe ibijya by'ibikoko. No, ariko Oni irabishigikiye, kandi abo bose babirimo n'abari mu byago ko bishakiye bajikuzimu bagiziki barashigikiye. Abantu bake cyane bitwa ngo turasenga Imana, ni twebwe tutariko turabyerekwa. Imana idutabare cyane. Gatanu, kiraheza gihabwa umunwa uvuga ibihambaye n'ibityoza Imana. Ngo kirahabwa umunwa wo kuvuga ibihambaye n'ibityoza Imana. None bana b'Imana, papa mu byo avuga mwumva hari ibyo avuga bityoza Imana. Mwarabonye ko n'intambara y'Uburusiya na Ukraine yahagarurutse akaza gutakamba ati nibareke iyo ntambara, nibareke iyo ntambara. None murabona ahantu igejeje isi? Harabibaza ngo nibisanzwe ariko ijya n'intambara y'isi yose, kuko gushika ubu hari abandi bantu bamaze kuza kuyigwana, nubwo cyangwa baza barohereza ibigwanisho bivuye mu bindi bihugu. Hanyuma kandi ko Uburusiya buvuga ati n'unyitambika imbere turajana. Iyo ntambara mumva yoroshe. Imana idutabare cyane. Gihabwa kandi ububasha bwo gukora igihe cy'amezi 42. Ngo gihabwa ububasha bwo gukora igihe cy'amezi 42. Amezi 42
buriya uzozura tahura ndi kwihutisha audio. Gatandatu niho rero cyateranura umunwa wacu ngo gityoze Imana, gityoze izina ryayo, ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ngo ahantu naho ndahateba. Gatandatu ngo niho rero cyateranura umunwa wacu ngo gityoze Imana. Icyo gikoko giteranura umunwa wacyo gityoze Imana. None mubona aba bantu b'isi bavuga ati nimureke abantu batingane, nimureke ibikoko n'abantu bibanire ngo ikibinu bana we, nimureke abandi nk'ubu nka China ize gukora ibintu kwijuru ngo irikiragira ibintu nyene byo gusimbura ibintu Imana yasize kwijuru. Ibyo onye mumvara aho bihuriye bana b'Imana. Uko se gutyoza Imana, nugutyoza Imana mu gihe oni yamaze no gushiraho ngo abagore nibangane n'abagabo. Ibyo byose se gutyoza Imana. Ndiko ndacyoza yone abisi nabo tuzi ko amahoro azova muri oni. Jewe oni nayo nemaze kuyibona ko ibintu bidasanzwe. Ntabwo kuko yagiyeho ngwirikiragarura amahoro mu isi. Kwihari amahoro yagaruye ari hehe? Imana dutabara cyane. Hanyuma turabandanya gityoze izina ryayo, ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ngo gityoze ihema ry'Imana, gityoze izina ryayo, gityoze izina ry'Imana, ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Uri kuraraba ibintu biri mu isi nibyo gutyoza izina ry'Imana n'ababa mu ijuru. Hanyuma nuko biri kwihuta ngo n'ababa mu ijuru bana b'Imana ngo ntimwumva ko mu ijuru haba y'abantu. Mu ijuru haraba y'abantu. Hari abantu bavuga ngo mu ijuru abantu bapfira mu kuri, bapfira muri Yezu Kristu, bafise ahantu baruhukiye hameze neza, atari mu cyobo, atari mu ivu canke kuzimu nka kujya tubibona. Umubiri niwo waboreye ikuzimu, ariko roho yabo, umutima wabo uruhukiye mu ijuru. Nikimenyamenya na Yezu yaravuze, canke Petero yaravuze ngo yabonye Musa na Eliya bari kumwe na Yezu. Yezu nawe yaravuze iby'umworo Lazaro n'umukungu, ngo Lazaro ari mu gikiriza kwa Abrahamu. Murumva rero ntitukagira ubwoba, ijuru ririho kandi hariho n'abaririmo. Turabandanya indwi. Bisubiye kandi gihabwa kugwanya aberanda nukubatsinda, gihabwa kandi kuganza imiryango yose, ibihugu byose, abantu b'indimi zose n'amakungu yose. Ngo gihabwa kugwanya aberanda b'Imana, kugwanya abantu bo mu isi yose, kugwanya amakungu yose, kandi ngo kikabatsinda. Bana b'Imana nibyo bagatolika. Ndazi neza, murazi neza ko Gatolika iri kiratotezwa kandi igiye gutotezwa. Gatolika izototezwa, igiye gutotezwa, kuko je ndazi neza papa ntabwo ari mu mahoro. Mbe yo mubona abantu bose, abantu amadini amwe namwe ashinga amadini bahagaze kuri papa, ntimubona ko baba bariko baratoteza abantu b'Imana canke ihema ry'Imana canke bana b'Imana? Tuze turakanura cyane. Rero mu gihe ibintu bigiye kuba bibi, ariko kuko Bikira Mariya niwe yamavuga ati dusenge cyane kandi dusengere papa na ekleziya, kuko igiye kuba mu bihe bidasanzwe. Papa yarasi ibintu by'abatinganyi, baguma babimuhambiriramwe abo bantu nyene bo hejuru, ariko ntari karavyerekwa. Imana dutabare cyane. Rero ekleziya gatolika ntiyorohewe. Umunani, ndazi ko hariho abantu bamwe bashobora kunyumva nabi. Hari n'ababonye ukuntu hano hadekoye
baca bumva ko badakwiye ngo no kuza bararaba. Hari wa twaganiriye namubwiye ati bijya je nta ngorane, jewe ndazi Imana ndiko ndakorera. Aha ndidekorera nyene, kandi iyo nicaye ahantu hadekoye numva iwanje ndamahoro. 8 kizosengwa rero n'ababa kwisi bose, ngo kizosengwa n'ababa kwisi yo bose badafise amazina yabo yanditswe kuva isi ikiremwa mu gitabo cy'ubuzima cy'umwagazi wishwe. Ngo kizosengwa n'abantu bo kwisi yose badafise amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi wishwe, mbese badafise amazina mu gitabo cha Yesu Kristo. Murumva ko igitabo cy'ubugingo gifise Yesu Kristo niwe mwagazi wishwe, ni Yesu gifise igitabo cy'ubugingo. Haleluya, amen. Nanjye zipora ndazi ko ndi mwizina ryanje mu gitabo cy'ubugingo. Yesu ni wagifise. Ndakwipfuriza kuba muri icyo gitabo cy'ubugingo. Rero abadafise ayo mazina mu gitabo cy'ubugingo bazogisenga, bazogipfukamira. Rero bamwe bavuga ngo abagatolika ngo basenga papa cyangwa ngo papa niwe gikoko. Ya mugabo abisi yose kandi niko bimetse. Benshi bazi ngo amahoro azova muri one, abandi ngo niyategetse ibingwe hehe, abandi murazi bugiye bariko baravuga ngo ubuhembi ndwi canke ngo imitwe indwi canke imitwe 10 canke ingori 10. Hari urumenyeti, hariko za OMS, hariko ibyo bya baruminata bafrimaso, hariko ibi nibi biriko biravuga, hariko n'imishinga za gotare n'ibindi. Buriya rero bana b'Imana gusenga cyane. Reka tuje ku 10 ku 9. Uwufise amatwi niyumve, ngufise amatwi nakorogotero yumve. Ntiwumvishwe na byo zipora, ahubwo wewe uje mu ibi bintu bisome, utekereze, ubigosore neza, mutima mweranda muhamagare agufashe kubitegera gusumba jewe. 10 uwagenewe imvuto azotabwa mu mvuto. Uwagenewe kuja mu mvuto azotabwa mu mvuto. Uwagenewe kwicwa n'inkota yicwe n'inkota. Ngo uwagenewe kwicwa n'inkota ngo azicwa n'inkota. Ico nico gihe hazokwiserura ukugumya umutima n'ukwemera kw'aberanda. Ngo aho niho hazova mbese ico nico gihe kizokwiserura ukugumya umutima n'ukwemera kw'aberanda. Bana b'Imana mwarahezagiwe n'Imana, ariko niwakurikirana iyi video ndakwinginze uzoca ukurikirana n'iya kabiri. Kw'izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen.